kurondera abamedium. Sauli anaanza kutafuta medium. Les gens qui appellent les morts. Abantu bahamagara bapfuye. Sauli atangiye kurondera abo bantu. Anaanza kutafuta watu. Igituma baronde. Kwa sababu gani anawatafuta? Ni akarose directive y'Imana. Ni kwa sababu akupata maagizo. Sauli aragenda. Anaenda. Listen this. Mazala haya. Donje kumubaza abantu biwe baramwishura bati hari umupfumukazi abizi Endori. Watumishi wake wakamwambia, tazama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi yuko Endori. Abakozi biwe bari babizi. Watumishi wake walikuwa ariko Sauli, lakini Sauli yigeze gukora icyagezwe. Aliwahi kufanya yuko uhamagara imizimu wese akwiye gupfa. Yakuwa ambaye anaita mizimu wote anastahili kufa. Ariko ngaho asubiye kurondera ivyo yari yataye. Lakini hapa anaongeza kutafuta alivyokuwa. Nuko Sauli ariyoberanya yambara izindi mpuzu ajana n'abantu babiri baca kuri uwo mupfumukazi mw'ijoro, maze Sauli aramubarira ati nabara umamagarire umuzimu ubumenyi bwawe uzurire uwongira nkubwire. Turiko turaba nimba ivyo vy'abapfuye vyari byari kuva kera. Tuko tunatizama kama hivyo vya waliokufa vilikuwepo toka zamani. Sauli arabwira uwo mumama. Sauli akambia uwo mama, eti nisaidie. Umamagarire uwo ngomba kukubwira. Niitie yule ambaye nataka nikwambie. Uwo mupfumukazi aramwishura ati mbega ntuzi ivyo Sauli yakoze ingene yahoneje abahamagara imizimu n'abamenyi mu gihugu, niki gitumye ugomba kuna mu mutego kugira ngo unyicishe? Sikia, uyo mupfumukazi aravuga, eti uyo mfumo wa kike akasema, wewe nubizi, wewe unajua yuko Sauli yabibujije, yakuwa Sauli alikataa. Uyo mupfumukazi uyo mfumo yarazi yuko avuganye na Sauli, hakuwa anajua kama anazungumza na Sauli, kuko Sauli yari yiyoberanije, kwa maana Sauli alikuwa amejigeuza. Turiko turondera ya makuru, tuko tunatafuta hizi habari kugira ngo tumenye, ili tujue nimba ari vy'ukuri, ya kwamba ni kweli, kugira ngo ili tumenye icyo dukorera, tujue kile ambacho tunatumikia. Niko ndakora nk'umuyigisha, niko natumika kama Saul. Uyo mudamu aramubwira, uyo mama akamwambia, ugomba kunwegera kwa Sauli, unataka kunikokotea kwa Sauli. Sauli yari yamaze kubuza abantu ivyo bintu, kwa maana Sauli alikuwa alikataza watu hivyo vitu. Murongo w'10 mstari wa 10. Umviriza ya makuru, sikiliza hizi habari. Sauli amurahira Uhoraho ati nkurahiye uguhoraho kuhoraho akagira ico uzoba kubwiki. Sauli yaramaze gutuhoraho. Sauli alikuwa ameshampoteza Bwana, ariko natinye kurahira Uhoraho, lakini aokopi kuplapa katika Sauli yari yabajije Uhoraho. Sauli alikuwa alimuuliza Uhoraho niyigeza mwishura ikibazo. Hakuwa ikumjibu. Sauli yarabizi yukura Uhoraho atakimwemera. Sauli alikuwa anajua kama Bwana amkubali. Siguri iyo ndahiro nakimutwaye, inamaanisha hiyo kuapa havimpeleki. Sauli ararahiye Uhoraho. Sauli akaapa Bwana. Umurongo wa 11 mstari wa 11. Uwo mupfumu aramubaza atugomba ko nkuzurira nde? Nawe ati, naye akasema, uzurira Samuel. Eti nipandishie Samueli. Munyumvirize neza, nisikilize hivi. Saul avuze ngo zurira Samuel, anasema niitishie Samuel. Tugasanga Samuel yarazutse, tukikuta Samuel alifufuka akaza nk'umuzimu, anakuja kama mzimu. Biroroshe ko nyogokuru wazuka, ni rahisi sana tate yako kufufuka, akaza nk'umuzimu, anakuja kama mzimu. Listen now, zurira nipandishie Samuel. Mu Giswahili bavuze ngo nipandishie, eti ndugiriza, muhurire mwisi y'abapfuye, eti mnitolee katika ulimwengu wa roho, mniletee mu quartier. Parce que c'est ça, ivyo ni biki? Iyi ni Biblia, iyi ni Biblia itubwiye ko umupfumukazi ashoboye kuzura umuntu. Inatuambia kama mfumu mwanamke anaweza kufufua mtu. Iyi ni Biblia, iyi ni Biblia itubwiye yuko bishoboka, inatuambia kama yanawezekana, yuko wapfuye agahamagara, yakuwa alokufa akaitwa. Niko ndasoma ijambo ry'Imana, niko nasoma neno la Mungu kugira ngo mfashe urota abazimu, ili nisaidie anayeotaga wazimu. nimba ari umuntu yamukuzuriye uno munsi turamusubiza aho yavuye mu izina ryawe. Kama kuna mtu alimkufufuliaga tutamrudishia kwenye alitokaga kwa jina la Yesu. Listen this. Uwo mupfumukazi abonye Samuel aturubuku n'ijwi rirenga abaza Sauli atumbere umbeshe yiki erega ni wowe Sauli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia
kwa sauti kuu, na yule mwanamke akamwambia Sauli akasema, mbona umenidanganya? Kumbe Samueli yaravyutse. Kumbe Samueli aliamka. Uyu mupfumukazi Uyu mfumu ntiyari bwigera amenya Sauli, hakuwahi kujua Sauli, ariko ahejeje kubona Samueli, lakini alipomaliza kumwona Samueli amaso y'uwaruguruka, macho yake akafunguliwa, acamenya n'ingoga, akajua haraka Sauli. Atavuga ngo we, akasema wewe, kumbe uko Sauli, wambeshe iki? umenidanganyia nini? Umvirize Sauli yamubajije. Sikiliza yenye Sauli alimuuliza. Umwami aramwishyura ati, humura mbarira icyo ubonye. Nyamupfumukazi aramwishyura ati, mbonye igisa n'Imana kiduga kiva ikuzimu. Mfalme akamwambia, usiogopi, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Uyu mupfumukazi yaramenyereye guhamagara abapfu. Uyu mfumu alikuwa anazoea kuita walokufa, ariko noneho lakini sasa ahamagara umukozi w'Imana, kubera ko umukozi w'Imana asa n'Imana, acabona igisa n'Imana gituruka mu mva. Anaita mtumishi wa Mungu, maana mtumishi wa Mungu anafanana na Mungu, akaona cha kufanana kama vile Mungu kinatoka kwenye kaburi.